bene data mba narihebuye iyo ntizera kubona kugira neza kw'Imana mw'isi y'abakiriho. Mureke ndabashingire minota 2 ndababwira intahe yanje. Haleluya. Munsi umwe narabonye kugira neza kw'Imana. Narabonye ukugira neza kw'Imana. Ifuso ipakiye amatoni y'isima. Haleluya. Yarakubise ukuguru kwanjira. Shalom. Amahoro ya Kristo Yesu aganze imitima yanyu. Ndabaramukije. Kuri hore CANAAN TV muri kumwe na Evangeliste Patrick Ndayishimiye. Turabashimiye ngene muhora mukurikira ibiganiro byacu. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo buganze imitima yanyu. Dusenge. Data, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ndagushimiye Mana. Kubw'ino mbuto itabora igiye kubibwa mu bana bawe. Uvomere ino jambo, uvomere ino jambo. Ubuntu bwawe bwinshi bugaragare ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahezagire cyane. Reka mbifurize rino jambo rigufi muri kino gitondo. Muri kino gitondo ndashaka dufatikanye nawe mu isengesho rigufi. Dusenze mbere yuko uvyuka, mbere yuko ugenda, atura rino jambo wawe ugenda wawumviriza ari mu butumwa bwiza, atura rino jambo ku buzima bwawe, ku buzima bw'umuryango wawe. Reka twature ijambo rivuga hejuru kugira neza kw'Imana. Dusome Zaburi 119 umurongo wa 77. Kugira neza kwawe kunshikeko kugira ngo mbeho. Ukugira neza kwawe mwami kunshikeho kugira ngo mbeho. Ndakwifurije kubona kugira neza kw'Imana. Ukugira neza kw'Imana kunshikeho kugira ngo mbeho. Kugira neza kwawe Mana. Kugira neza kwawe. Kugira neza kwawe Mana kunshikeho kugira ngo mbeho. Kugira ngo ubeho urakeneye kugira neza kw'Imana. Urakeneye ukugira neza kw'Imana. Ndagusengeye ngo ubone ukugira neza kw'Imana mu byo ugiye gukora mu byose muri kino gitondo. Haleluya. Aho uri kurumviriza buno butumwa wicaye ndatsenze ngo ukugira neza kw'Imana kube ku buzima bwawe. Ukugira neza kw'Imana kwivange mu byo uri kurakora. Kugira ubone kugira neza kw'Imana muri business yawe, mu kazi kawe, mu muryango wawe, ubone ukugira neza kw'Imana. Ndatuye ukugira neza kw'Imana ku buzima bwawe. Dawudi yavuze ijambo ryiza, Zaburi 27 umurongo wa 13, yaravuze ngo mba narihebuye iyo ntizera ko nzobona kugira neza kuhoraho mw'isi y'abakiriho. Mba narihebuye, mba nararavye. Ikinyarwanda iravuga ngo mba nararavye iyo ntizera ko nzobona kugira neza kw'Imana mw'isi y'abakiriho. Haleluya. Ko tukiriho mw'isi y'abakiriho witega kubona kugira neza kw'Imana. Mba nararavye, mba naraguye hasi, mba narihebuye iyo ntizera. Ariko umutima wanje warizeye. Wizeye iki? Ukubona ukugira neza kw'Imana. Ndakwifurije, ndagusengera ngo ubone kugira neza kw'Imana. Mba nararavye, mba naraguye hasi, mba naratemvye. Haleluya. Mba nararavye, mba narihebuye iyo ntizera ko nzobona kugira neza kw'Imana mw'isi y'abakiriho. Ndagusengeye ngo ubone kugira neza kw'Imana. Kugira neza kw'Imana gutahe mu rugo rwawe. Kugira neza kw'Imana gutahe mu buzima bwawe. Ukugira neza kw'Imana kube ku buzima bwawe. Mba narihebuye iyo ntizera ko nzobona kugira neza kw'Imana mw'isi y'abakiriho. Mw'isi y'abakiriho witege kubona kugira neza kw'Imana. Rema umutima wanje, umutima wawe humura. Nuko niwite guhoraho. Mwami nditeze kubona kugira neza kwawe. Zaburi ya 31 umurongo wa 19 haravuga ngo erega ukugira neza kwawe ni kwinshi uko wabikiye bakubaha. Amen. Nimba wubaha umwami hari ukugira neza kw'Imana yakubikiye. Yibwira uvuge ngo Mana fata muri ya stock yo kugira neza kwawe wishire ku buzima bwaje Mana. Erega ukugira neza kwawe ni kwinshi uko wabikiye bakubaha. Uko wabikiye abakubaha. Haleluya. 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 Nimba wubaha umwami witege kubona kugira neza kwawe. Witege kubona kugira neza kw'Imana. Mba narihebuye iyo ntizera ko nzobona kugira neza kw'Imana mw'isi y'abakiriho. Iyo ntizera ko nzobona ukugira neza kw'Imana mw'isi y'abakiriho. Haleluya. Nditeze kubona kugira neza kwawe Mana. Hari ukugira neza kw'Imana. Hariyo stock yabikiye abayubaha. Yabikiye abayubaha. Mose yabwiye Imana ijambo rimwe.
kuvayo 33:19 haravuga ngo uhoraho aramwishyura ati ukugira neza kwanje kose nzogucisha imbere yawe. Imana icisha kugira neza kwayo kose imbere yawe. Imana icisha kugira neza kwayo kose mu byo ukora. Haleluya. Imana icisha kugira neza kwayo kose mu buzima bwawe bwa misi yose. Imana icisha kugira neza kwayo kose. Haleluya. Amen. Amen. Imana icisha kugira neza kwayo kose mu buzima bwawe. Haleluya. Kugira neza kw'Imana. Ukugira neza kw'Imana. Erega kugira neza kwanje ni kwinshi uko nabikiye bakubaha. Haleluya. Amen. Nzocisha kugira neza kwanje kose imbere yawe. Amen. Yabwiye Mose nzocisha ukugira neza kwanje kose imbere yawe. Nivuge mu izina. Amen. Nivuge mu izina ko nduhoraho ndi imbere yawe kandi nzogirira ubuntu nzobugirira. Ngirira ikigongwe uwo nzokigirira. Ngirira ikigongwe uwo nzokigirira. Nzacisha ukugira neza kwanje kose imbere yawe. Nimara nivuge mu izina. Haleluya. Nzocisha ukugira neza kwanje kose imbere yawe. Ndagusengeye ngo ukugira neza kw'Imana guce ku buzima bwawe. Ndagusengeye natura ino jambo ngo ubone ukugira neza kw'Imana. Ukugira neza kw'Imana mu buzima bwawe. Kugira neza kw'Imana ku bana bawe. Kugira neza kw'Imana mu muryango wawe. Ukugira neza kw'Imana kubeho mu buzima bwawe. Haleluya. Ivyo ucamo vyose muri kino gitondo ndagusengera ngo ukugira neza kw'Imana. Yavuze ijambo ryiza. Yavuze ijambo ryiza nakunze. Yavuze ngo kugira neza kwawe kunshikeko kugira ngo mbeho. Hari ibyapfuye, hari ibisa n'ibipfuye, ariko ndavuze ngo kugira neza kw'Imana gutaye ku buzima bwawe. Ivyo biraba bizima. Hari ibisa n'ibipfuye, hari ibisa n'ibidafite ubuzima, ariko ari kugira neza kw'Imana. Hariho stock yo kugira neza kw'Imana. Dawudi yavuze ngo mba narihebuye iyo ntizera kubona kugira neza kw'Imana mu isi y'abakiriho. Mba narihebuye iyo ntizera kubona kugira neza kw'Imana. Bene data, mba narihebuye iyo ntizera kubona kugira neza kw'Imana mu isi y'abakiriho. Ureke ndabashingire minota 2 ndababwira intahe yanje. Haleluya. Munsi umwe narabonye kugira neza kw'Imana. Narabonye ukugira neza kw'Imana. Ifuso ipakiye amatoni y'isima. Haleluya. Yarakubise ukuguru kwanje irahagarara. Ndaryama munsi y'ifuso. Ukugira neza kw'Imana. Kugira neza kw'Imana. Mwiyumvire namwe. Yankubise ukuguru, ntiyakandagira umugongo, ntiyakandagira umutwe, ikubita ukuguru konyine, navyo ntidari vyoroshe, ukuguru kwari kwahindukiye. Mugabo uyu munsi ndahagaze, murabibona namwe ndahagaze, narabonye nzashinga intahe. Narabonye kugira neza kw'Imana. Ndyamye munsi yayo, kugira neza kwayo kuza ku buzima bwanje. Haleluya. Iyo ntizera kubona kugira neza kwawe mwana mwisi y'abakiriho. Narabonye kugira neza kw'Imana. Narabonye kugira neza kw'Imana. Narabonye ukugira neza kw'Imana. Mva aho hantu ndagenda mu bitaro ndamara igihe. Uyu munsi ndahagaze ndiko ndavuga ijambo ry'Imana. Narabonye kugira neza kw'Imana. Ndakwifurije kubona kugira neza kw'Imana. Kugira neza kw'Imana. Haleluya. Narabonye kugira neza y'Imana. Nawe ndagusengeye ngo kugira neza kw'Imana. Ntivyari vyoroshe. Byari bigoye. Nari mvuye kubwiriza mu gatondo. Gitondo ijambo ry'Imana. Nari mvuye kwigisha ijambo ry'Imana. Satani aratera ariko narabonye neza y'Imana. Nubu uko mu gitondo uko bukeye muri neza y'Imana. Ndakwifurije kubona kugira neza kwayo. Ntukaza wihebura. Ntukigera wihebura. Turafite stock yo kugira neza kw'Imana iruhande yacu. Ntuki Satani ntakaze ngo aguteze umutima wo kwihebura, wo kwidoga, ndagowe, ndafuye, nta buzima. Yo, hariho stock yo kugira neza kw'Imana. Satani ndakwibagize yuko hariho kugira neza kw'Imana. Ntakakwibagize yuko ari ukugira neza kw'Imana. Erega ukugira neza kwanje ni kwinshi uko nabikiye abakubaha. Naza kongorera uyimubwire ngo hari kugira neza mwami yambikiye. Naza kukubwira amajwi yiwe umubwire ngo hari kugira neza nabikiwe. Haleluya. Narabikiwe kandi Imana yabwiye Mose ngo nzocisha kugira neza kwanje kose imbere yawe. Haleluya. Ukugira neza kw'Imana guce kuri business yawe, ku bana bawe. Haleluya. Ukugira neza kw'Imana guce ku buzima bwawe. Mwami Yesu aguha umugisha. Mwami Yesu akugwishiriza imvura yo kubona kugira neza kwayo. Amen. Ineza y'Imana irutukomengwa n'abantu bose ishibamira ubuzima bwanyu. Data, izina ryawe rihabwa icubahiro. Turiteze kubona kugira neza kwawe. Ufate muri stock ya indi watubwiye. Mwere kugira neza kwawe ni kwishobike abana bawe Imana.
uyifate umwe wese usuke kugira neza kwawe ku buzima bwacu. Iki gitondo kidasanzwe tubone kugira neza kwawe. Haleluya. Tubone kugira neza kwawe Mana. Tubone kugira neza kwawe. Icyubahiro kire mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.